muyizi. Fondation Pax Burundi rero iri ku kivi haraheze igihe kitari gito imyaka, aha twohera ku mupira w'amaguru. Mwese murabizi Fondation Pax Burundi uyu munsi ifise umugwi wo mu cicaro ca mbere Aigle Noir, ikagira umugwi wo mu cicaro ca kabiri Tigre Noir, ukagira na akademi rero ayo twokwita pepiniere, ugwaruka ruheza rukaduga guja gushigikira iyo migwi. Uwo n'umugambi no kwita duhereye ko ari nawo tuza guhagarara ko cane uyu munsi. Mu yindi migambi maze kurangurwa na Fondation Pax Burundi hariho basket. Muri basket turafise uyu munsi umugwi wa basketball w'abahungu, mu minsi heze dufise na basket y'abigeme mugabo twarayihagaritse kumvo runaka. Hariho kandi atletisme turafise umugwi urimo abana batari bake kandi bariko baratera imbere cyane gose, cyane mbere ku buryo ku rwego rw'igihugu twishimira intambwe bagezeko. Iyo haramutse hagira abaje hanze abiwacu babwirizwa kuba barimwo, murumva yuko ari umugwi uhagaze neza. Mu migambi kandi hariho iradiyo Igo Sport FM isanzwe irongowe n'ujya musanzwe mumenyereye Leonce. Hakabaho uyundi mugambi mwakurikiranye mu minsi heze aho mwiboneye ibirori byabereye Makamba, ikibuga Nkurunziza Peace Park Complex iri Makamba. Icyo kibuga kikaba cegukira imigwi ya Aigle Noir. Hanyuma mu migambi kandi maze kurangurwa hariho twovuga izine Igo Mineral Water ihingura amazi yo kunywa, mwese murabaze kuyabona. Hariho kandi umugambi witwa Igo Security Service, uyu ukaba urimwo ugwaruka rufasha mu bijanye no gucungera ibibanza n'imirimo itandukanye murabizi kandi mwaranababonye Makamba. Hariho umugambi wa hotel ya Aigle Noir, muramaze kuyibona Makamba, mwarayibonye, abajournaliste batari bake barahageze. Hariho kandi umugambi wo gushigikira abene gihugu cane cane mu gisata c'indero, aho hariho ishure college communale yitwa Sampeke yubatswe na Fondation Pax Burundi kugira ngo bashigikire mu ndero muri rusangi. Hariho kandi igikombe muzi cyama gitunganywa ku mwaka muri football citiriwe Nkurunziza Cup, ubu kikaba kimaze imyaka 2 gitunganywa na Fondation Pax Burundi. Hariho kandi Coupe des Zero, igikombe c'incungu muri basket, naco nyene gitunganywa ku mwaka gifashijwe na Fondation Pax Burundi. Hakabaho Tanganyika Cup muri football, ni ihiganwa naryo nyene rihuza mbere ibihugu vyo muri kano karere, naryo nyene rimaze imyaka ritunganywa ribera Makamba cyangwa no hanze mbere rishigikiwe na Fondation Pax Burundi. Hakabaho Agriculture Project, n'umugambi w'uburimyi mbere twovuga ko ufatanye n'ubworozi, aho ku bikorwa biriko birarangurwa na Fondation basanga ari ngombwa ko hari n'imigambi idasigara inyuma nk'uburimyi kugira ngo bafashe ugwaruka cyangwa mbere abakozi ba Fondation. Aha twovuga amahegitari arenga kuri 30, ubu unye hegitari 15 ziri muri Mukike muri Bujumbura Rirare, na hegitari 15 ziri muri Karusi. Izi ziriko zirimwamwo ibigori n'ibiraya n'ahandi. Nagomba imigambi mikuru imaze gushigwa mu ngiro ngarukire gusa kuri iyo, ariko tugende imbere gatoya turabe tuti mbega ejo iyindi migambi igiye gushigwa mu ngiro nayo ni yihe na Fondation Pax Burundi.
hariho ejo haza hotel business center izokubakwa iriko iratangura kubakwa mbere haji Makamba. Ibi bidufasha iki? Iyi ni hoteli izoba ifise amashambura atari make, iheze ikadufasha kurondera naho tutarabishikako. Fondation Pax Burundi irafatwa mu mugongo n'abantu batandukanye kumvo zo gutahura imigambi n'ibikorwa biriko birakogwa na fondation, ariko natwe tukavuga tuti nkumbure ntizizokwama turiko turafashwa, natwebwe turashobora kurondera imigambi twebwe idufasha ku buryo natwebwe twenyene dushobora kugira ico twishikanyeko tutarindiriye mbere imfashanyo cyangwa ubufasha buvuye ku bandi basanzwe badushigikira. Hanyuma hariho salle de conférence izokubakwa Imakamba, izoba ishobora kwakira abantu barenga 1,200, mbere ikozoba iri kumwe n'ayandi masare mato mato ashobora kwakira abantu bake bake. Hariho centre sportif yitwa Nile Sport Center izokubakwa mu ntara ya Bururi mu Rutovu. Iyi centre kuri Fondation Pax Burundi nakaryo keza ko kumenyekanisha Burundi. Murabizi murumva yuko mu Rutovu ni kuri source dinire. Iyo centre imaze kuhaja izokurikirwa n'iyindi migambi ikomeye cyane gose izotuma tudakekeranya ko Uburundi buzomenyekana bifatiye kuri Rutovu ko ariho hari source dinire. Hanyuma niyo centre uburyo izoba yubatsemwo n'ici izoba ishobora kurangura bizotuma Uburundi bumenyekana gusumba. Iyi niyo ntumbero ya Fondation Pax Burundi yiyumviriye iyi Nile Sports Center hariya muri Bururi. Hariho kandi centre sportif izokubakwa, ishobora kuzokubakwa atagihindutse mu gihugu ca Tanzania. Mu bagenzi dufise bamaze gutahura cyane gose imigambi ya Fondation Pax Burundi harimwo igihugu ca Tanzania, ku buryo cana savye kiti mutuzanire akademi ya Aigle Noir mu gihugu ca Tanzania, bakaba bamaze no kwemera ikibanza kitari gito iyo centre izokubakwamwo. Ivyo rero muri kazoza ka hafi cyane gose tukavyizera ko buzoca tubereka centre sportif mu gihugu ca Tanzania, precisement i Dodoma. Hariho kandi imigenderanire myiza iriko iraba hagati ya Fondation Pax Burundi na Azam TV kugira ngo mu minsi mike bizogende neza, ku buryo inkino zishobora kwerekanwa kuri Azam TV atangorane, ku buryo turavyeho ibiganiro bigeze two kwizeza ko vuba cyane gose ivyo bizoja mu ngiro. Hariho kandi muri kwa gushigikira indero mu minsi iri imbere gatoya, hariho muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza lycée y'ahantu bita ku Muyebe izokubakwa na Fondation Pax Burundi kugira ngo babandanye bashigikira mu ndero mu ntara zitandukanye z'igihugu. Ikindi kigiye kurangurwa na Fondation Pax Burundi, hariho kuzoshigikira stade yo mu ntara ya Karusi, aho Fondation Pax Burundi izokubaka tribune ya kabiri y'Ikarusi kugira ngo kiya kibuga giheze naco kibe ikibuga dushobora gukoresha muri encadrement y'ugwaruka rwacu nk'uko n'ibindi bibuga biriko birabikora. Ikindi kizokorwa vuba cyane gose ni centre technique yamaze gutangura kubakwa. Centre technique ya Aigle Noir izokubakwa Imakamba. Ubu ibikorwa kuba maze kuhagira baramaze kubona yuko bimaze kugira intambwe nziza. Naho kubijanye n'ibikorwa bigiye kurangurwa mu minsi iri imbere, ni bibikeya dushobora kubacira ku mayange twobashikiriza, ariko ndababwira yuko hariho ibikorwa bitari bike muri Fondation Pax Burundi biriko birategekanywa, biriko birakogwa. Hari ibintu bamaze kubabwira byatanguye gukogwa, hari n'ibizokogwa mbere vyoba bigeze
ku ntambwe igaragara mugabo tudashimye kubabwira uyu munsi. Ndabashikirije ibi, nibaza ko ari urugero rutari rutoya, murumva yuko atari bike. Hanyuma rero muri Fondation Pax Burundi ngira ngo murumva yuko imigambi atari mike, ibimaze kurangurwa n'ibizorangurwa si bike. Mugana mu kubabwira yuko ibi byose birafatanye, aha nta na kimwe kivanye ko n'ikindi, nta mugambi uri apart. Ibi byose birafise ihuriro n'intumbero bibwirizwa guhuzwa kugira ngo vyubake koko imigambi ikomeye Fondation Pax Burundi ihagararako. Muri rusangi iri huriro ry'ibi bikorwa ni ikintu gikomeye muzoza murabona pore pore. Ngira ngo mumaze kumva gutunga abantu, akademi, abakinyi, kurima, korora, kubaka inzu, amahoteli, ibiki. Ngira ngo na wewe aho uri urashobora kuca wumva uti ivyo byose ibi bintu birafitaniye isano. Nk'uko rero namaze kubivuga, Fondation Pax Burundi kuri iyi migambi yose ntitwovuga ngo nivyo dukora n'uburyo bw'iwacu bwonyene, ahubwo Fondation Pax Burundi imaze kuza irerekana ibikorwa vyayo, imigambi yayo, kandi bikaba bikorwa bigaragara kuko ni ibikorwa biboneka, nimba ari krebe ibihari kandi iboneka. Ni ibi rero vyatumye Fondation Pax Burundi ironka abaza barayifata mu mugongo, kandi batari bake. Hariho abari mu gihugu cacu c'u Burundi, abari mu bihugu bibanyi, abari Buraya, amashirahamwe avuga ati turavye bajya abantu barafise vision, bajya abantu barafise iyo batera baja. Nuko gushigikirwa rero tukaba dukenguruka cyane gose. Uyu munsi turafise sponsor zikomakomeye, twovuga nka Limited, Itracom, Jetra mugabo ngaha hantu nibaza ko ntituramenya neza ko tuzobandanya Jetra idufata mu mugongo, kuko nibaza ko mwamaze kuvyumva ko Jetra ariyo ifise uyu mwaka umugwi wahora mu Kayanza witwa Top Junior, ubu ukaba ari uwa Jetra. Ntituzi rero yuko tuzobandanya tufise Jetra nka sponsor principale mu basponsoro dufise bakomeye. Turafise kandi n'irindi shirahamwe ryitwa Yan Feitik ryo mu Bushinwa, rirafise ikicaro hano mu Burundi, naryo riradushigikira cyane gose. Igituma iki tukishimika ko kugira ngo abantu batahure, hari abashobora kwibaza bati none mbega ubwo buryo bwo gukora iyo migambi yose, iyo konte mufise ibogaboga ivyo bifaranga bimeze gute? Suko ni migambi, ni projet, ni vision, hanyuma hari abantu. Namwebwe ndazi yuko ku migambi n'imigabo dufise banya ko bamenyesha amakuru, jewe ndazi yuko buca namwebwe n'ibinyamakuru vyanyu n'amaradiyo yanyu ntimugenda mutabaye abasiponsoro bacu uko biba kose, muraza none ega ni vision muzoza gushigikira. None ko turiko turashigikira urwaruka, harimwo abiwanyu, harimwo abana biwacu, harimwo abuzukuru bacu, harimwo abavukanyi bacu, tworeka gufata mu mugongo. Namwebwe turabarindiriye, muzoza mufate mu mugongo. Twebwe uko umuntu azangana kose nta ngorane turamwakira. Naho mu bisanzwe rero hava uburyo Fondation Pax Burundi ikoresha. Ejo muzotangara mubonye tugeze no ku bindi mutibaza ko vyoshikwako ngaha mu Burundi, nta gitangaza kirimo. Reka ndabaha akarorero. Ngira ngo naho champion itaratangura, mwarabonye ko Aigle Noir ifise umukoca w'urundi rukoba, tubivuge gutyo. Mwarabibonye bijya n'abantu bavuze bati turavye mwebwe ivyo murimwo n'ibintu bifadika biboneka, muri mu migambi irashe, ijya ni sponsor. N'abantu bavuze bati nta ngorane, ugira ngo twagiye kumurondera muri Espagne, si twagiye kumurondera i Barcelona, mugabo baravuze bati oya mwebwe aho mugeze kameme murakwiye gufatwa mu mugongo. Baraheza baradushikiriza umukoca wa Aigle Noir, bagaheza nyene bakamukorera n'ivyangombwa. Natwe tuti kaze kameme muheze dufate mu mugongo, natwe tugaca twishimiriza mu kubereka neza yuko turi abantu bo gushigikira
baheza bakifata neza. Mbere nibaza yuko bidahindutse mu ndwiza murashobora kubona uwundi mu coach azoba aje gufasha muri Tigre Noir. Tuvyizere yuko atagihindutse. Umukoca murazi yuko ivyiburaya navyo nyene ntivyoroshe, n'umukoca azoba avuye muri Ukraine. Ejo turizera neza yuko ashobora gushika, niyashika nawe nyene muzoheza muce mubona ariko arafashanya n'abandi mubona ngaho onye. Akandi karoro nobaha ni umukinyi musanzwe muzi mumenyereye yitwa Yusuf, nawe nyene yaravuze ati ndavye nimba ndi icondi ndabikesha Aigle Noir, ndabikesha Fondation Pax Burundi. Yarashigikiye cyane gose muri iyi sezo tutanguye, yarafashije ibitari bike mu myambaro bitandukanye, arafasha Aigle, arafasha Tigre. Nuko rero sponsoro zacu ziheze zikaboneka, twebwe mugabo sponsoro zikaza imigambi yo yihari ari ugushika dushirako imigambi ibandanya. Hanyuma na twebwe turaheza tugaca dushigikira, kuko ngira ngo murabizi yuko abamenyesha makuru batari bake bo mu vy'inkino barazi neza yuko ku mwaka uheze sezo iheze twafashije umugwi wa Musongati mu yindi migwi yose iri mu Burundi. Turawuha ico gihe twarawuhaye imiliyoni 200 umwaka wose n'ivyambagwa mbere bitari bike. N'uyu mwaka rero umugwi wa Musongati tuzowushigikiza imiliyoni 200 izowufasha kugira ngo ubandanye wisuganya, kandi nibaza ko habonesaga yo kubasigurira igituma twatoye umugwi wa Musongati mu yindi migwi yose iri mu gihugu. Ubu rero nagomba gato tugaruke ku mugwi wa Aigle Noir. Ni amakuru twobaha kuri Aigle Noir nuko wamaze kwitegura neza, witegurira iyi sezo ya 2022 ushira 2023. Abakinyi barakwiye, staff yaratunganijwe mugize imisi muyibona mu nkino za kivandimwe. Ivyambagwa birakwiye, ibijanye n'uburyo utuma abantu batangura sezo bameze neza vyose byaratunganijwe. Mbega muri rusangi twovuga yuko Aigle Noir yamaze kuba yiteguye neza muri iri higanwa tugiye gutangura, kandi tukizera neza yuko n'umugwi tubona neza yuko uzo kwifata neza kuko urakwiye. Ariko ahano babwira yuko ico twifuza nka Fondation Pax Burundi, haba kuri Aigle Noir no kuri bagenzi babo muri Tigre, nuko haba ico twita mu gifaransa professionnalisation y'imigwi yacu ikomoka kuri Fondation Pax Burundi. Professionnalisation no kuvuga ngo tuzobaha ibikwiye, ibishoboka vyose bituma koko iba imigwi imeze neza, ifise ibikwiye, yiyubatse, ishobora kurangura igikorwa izoba yahawe. Na Tigre nuko nyene nabo nyene bimeze neza, mugabo murumva yuko tukiriko turatunganya twanyuma nimba umukoca azoshika koko kundwiza, murumva yuko twovuga tuti aho turacari ko turajista neza, turatunganya neza, kandi ubundi uretse nk'uwo tukirindiriye ava inyuma ubundi bimeze neza. Ariko nahatoza n'umugwi tuvuga yuko nawo nyene umaze kwiyubaka neza cyane gose. Mugabo ndababwire bamenyesha amakuru uyu mugwi wa Tigre Noir, hariho abanditse ibitari bike, babajije n'ibibazo bitari bike, bati mbe none Fondation Pax Burundi ni gute izo kwantretera imigwi ibiri? Ico washaka ntabwo ari n'ikibazo, mugabo twagomba kubabwira yuko muri Fondation Pax Burundi umugwi wa Tigre Noir n'umugwi mbega waje tutavyifuza, waradutangaje, kuko mu nteguro ya Fondation Pax Burundi umugwi wa Tigre Noir wari kuba umugwi wo mu cicaro ca kabiri uramurira umugwi wa Aigle Noir. Mugabo ndabibukije Tigre Noir n'umugwi tutatunganije nk'iyindi migwi yose, n'umugwi twovuga yuko ari promotion ya mbere ya
akademi ya Aigle Noir. Uwo mugwi rero wa mbere